Asani wewe trofe yase kwirekura asa dusomere basi iyo sinda irarana iyi tukayibura kwiza gutakara rero twibari tuzakwironderera ku mutakura mu buyenza ino trofe mwirondera mu buyenza asa navayigira trofisere bana asa dusomere ariko gambere je ndayikoze yego Waramaze kwikorako urafise gwa oya je narakoze kuri imwe ya Asani imwe yayihurira asa kandi umengo iraka uribona nikiyo kabisa bereka abantu oya bereka abantu bayibone dusabe abari mu buhinga bw'ivyuma kuri kamera berekane trofe ya YouTube ya B-Face on the floor raba ingene yakahari yasana bashobore kuyibona Nikita adusomere ivyanditse kuri ino trofe hama tumwakire B-Face on the floor hari n'ubutumwa bamurungikira hariya nivyo oya nagirania ingene Israel abivuze nanye twari envelope canke yayikuyemo nayo usanga Asani ntubikuremo Asani asa Nikita handitse Janze mu Congereza ngo uribuka umu abone wawe wa mbere ijana ba mbere canke igihumbi ba mbere niko banditse atishwi mbo akira basi ko vyanse mbo kuvyanse kuvyanse kiba kinaremereye ego nivyo banditse do you remember your first subscribers no kuvuga uribuka umu abone wawe wa mbere nivyo vraiment nivyo ababone ijana ba mbere canke ababone igihumbi bawe ba mbere nivyo vraiment oui oya bandaranya byose jewe dusomya kuko mu bisanzwe jewe soma kamwe nicamake kuko soma kandi hama Israel akabandanya subiyamo tujya nagizo nariko ndarakwa ivyo bavuze ari vyo reka mbandanye ariko B-Face twaza kumubaza ngene yiyumva kuri no trofe hama kandi agira ico ashikirije ku bakunzi biwe kandi iyi trofe igituma yerekana yuko ari ikomeye Israel n'utwara the CEO wa YouTube ni wasinya yitwa Mohan yego kabisa félicitations B-Face on the floor amateka kuyandi diaspora wacu come from wacu mu VIP wacu Israel B-Face ni bamwakira ukoreka tumwakira ku Israel kwa kundi Rap Yuda in the house Rap Yuda in the building let's go wa Fiona wape B-Face watch your piece let's go nuzotangare niwabona rezo zanse muri etage hamaziga kunda muri cave naho boguha wifi vyose biba grave ndibaza igituma handi bakora hit imwe bakaba bagwiza tunga mu minota ibiri ariko hano karenda usaza uhaterire gufise album zirenga 12 aho tudashizemo imyaka maze ukora umuziki kurenga 200 naho wo gwara kuri konti nta n'igiceri urazi kuba hari abanyonga imiduga abandi banyonga ibisusu hakaba baginge abandi bajye imihari ni nko kubona umuntu yonza afise amaribori haraho nibaza ko Bujumbura ari kapitale ya Tanzania kuko honca hose ngo bavuga ngo wasafi ukumva yo nashitse muri Buja AM yo ndikumwe na Easy hamwe na Ami Pro Nikita na Asan let's go yo uno munsi numva nogira freestyle ndabazaniye agashimwe ka YouTube nahaye Ami Pro ngasome Congereza kiramugora tangura kuvuga ikibembe let's go with
yo ibyanditse sivyo yasoma nico gituma izi yatwenze naho yatwenze nawe n'igipara gitwenze ubuhanza n'ukuri naho wo muha naco yoshobora okay let's go nikita rero urwo rupapuro umuha dusomere kandi kuri iyi beat let's go yo na asani n'ukuri rega nico kimwe n'ukuri nawe twenze undi reko reka tumwumvirize easy let's go kwa iyi beat namusaka yuko ikiganiro kica gihera Israel tuendelee ama tusiendelee araja rega gatakunyinza reka ndamubabarire amakende mu mafilme no hari kuva hasi gushika hejuru Bface on the floor araberewe cyane gose niwe tugiye kwakira ari hano mwamaze kumumva karibu sana Bface on the floor karibu sana muri Hit Connection asante sana mweze neza meze fresh sana reka tunahere kuri trophée ya YouTube congratulations kuri trophée uronse urumwe maririmbyi bariko barakora kandi uno munsi igihugu cishimira bivuze iki kuronka trophée ya YouTube bigiye kuguha imbaraga zo gukora gute kuba uno munsi ufise agasimye kerekana yuko YouTube ikuzi kandi yemera ibikorwa vyawe ya biratera intege kubera gutamba wirorera urazi ko bibera abasazi iyo ufise abagushigikira nukuvuga biraguha inguvu gusumba rero abantu bose bagize subscribe kuri chaîne yanje abariko baranyumva n'abatariko baranyumva ndabashimire gose kuba barafashe uwo mwanya bakagira subscribe kandi hariho n'ababa bafise uwo mutima ariko bikabagora bivanye n'ingene badafise ama smartphones rero kubwanje kabisa noshima kuri no trophée sindanayikora ko jewe burya rero nashikiye hano muri Buja FM ko mutabibabwiye none ajya Hasani abo nabonye Hasana Jayiza ndavuga nivyanditse ko navyo ndabona nayo ndakora ko yashikiye ngaho urumva rero no kuba yashikiye no muri Buja FM dufate rero ko ari imigisha kabisa hari kintu kera mwavuga ngo abaririmbyi b'abarundi kuri YouTube ni abafana ni babakurikirana cyane ariko no munsi biriko birashika hari cizere yuko ejo canke hirya yejo ama platform yacu agiye kubinjiriza cyane gusumba kera ko uno munsi ama trophée ariko araza bo bisigura yuko hariho intambwe kubera ubwa mbere kabisa YouTube naho wakora indirimbo ikaze vyatari yaramenyekana mu bafana kuririmba stade yose ikagufasha mugabo ama views cyangwa ama subscribers bakaba ari bake maybe biriko biraza rafisemo n'aba étranger batara barundi usanga badukurikirana ivyo vyose ni intambwe ku muziki wacu ivyo vyose ni intambwe ku muziki wacu namye ndumviriza mu gihugu kibanye bariko baramubaza ngo hajya ngo urumurapere gusa canga kabya toya zendo muririmba ariko ugenda kuri amatrofe menshi mfise amatrofe ya hip hop ndayuzuranye cyane urumurapere no munsi canke urumuririmbyi ufise award nyinshi zigera kuri 10 na zinarenga ironse award ukayisira mu nzu ni cyahe cigwa ukura kuri award uronse biraheza bikagufasha iki ejo canke hirya yejo kuko nizera neza yuko no munsi use award zirenga kuri 10 na zibi ni 11 hariho iziba zifise amahera hariho n'izindi ari reconnaissance y'ibikogwa warakoze ariko zifise ico zimaze ariko zose zirafise ico zimaze kubera ni kintu zerekana ni CV mu majambo make hajya ni trophée iyi nyene ubona ya YouTube ugiye no kudepoza muri ambassade barayifata nk'icerekana ko ariko kazi kawe rero ubwo ibintu vyose ama trophée maze kuronka guhera ku ndirimbo guhera ku mantuziye kuri ziya za best rap of the year nibaza yuko vyose n'ibintera intege birantuma nkora gusumba MC rap nayigabanije gato ariko sinigeze ndayireka kubera niyo yatumye mbaje nabonye udatinya no kuja muri award kubera iki ntabwo bufise yuko udashobora gutahukana ikibanza cambe award yahe mvuze nabonye udatinya kuja muri award iyo bagushize muri award urayemiriza abantu yuko bagutora award yari yose ntabwo bufise yuko ushobora kugenda
umwaka gutsinda ntutahukane kibanza ca mbere ya habura na babiri hagatsinda umwe je nibaza yuko ntafashije ubundi mwaka mbandanya gukora ariko ubu ya platform show narayirekeye abandi ngo je mfise ariko ndashaka kumenya kubera iki utigeze uyandikisha nayirekeye abandi ngiyemwo imisosi n'ibiro kwitwara kubera je mfise ibikorwa bibaruta ivy'abandi baraperi abaraperi bo ngaha barasinziriye kweli tureke ivyo blag ukoze nawe usanga yakoze audio yonyene iyo audio nawe ntiyigeze ishika hano jewe ndashiramo n'imitahe kugira ngo video ishike kure uzi ikintu kimwe kica kiza ngaho Gabi kera umuziki wa hip hop wari umuziki vy'ukuri waronka public nini cyane kuko abantu nka Farias bose bakora hip hop ariko vyagiye birahinduka abantu bava muri hip hop baja muri R&B kuko niwe muziki babona yuko ushobora gukwega igikundiro kirenze uno munsi urakora amashow ukaririmba hip hop abantu bakabikunda cyane no bashaka kumenya ibanga n'ijyahe nokora hip hop nk'abandi ko wewe usaba kunzi benshi mu gihugu cyose je kintu nabonye abanyagihugu nubwo bakunda izo rap mwumva ni barakunda indirimbo z'imelodike gusumba hajya hose ziya ndirimbo za wanajeshe wabona bakunda cyane Jinaza ko bakurikirana amakorasi ya ntuze ya Fizo. Chorus niyo ntuze niwo mutwe wa rap. Sinzi kurabibona rero abanyagihugu barafata ijya chorus mugahageze mu mavesi ntimuririmba. Ariko mu mavesi indirimbo zawe kenshi usanga bazizi twarajanye muri Primusic narabibonye. Rero kugira rero urinde ubafrapa kuri ico kintu. Sha nukuri kw'Imana wagerageje kuririmba kubera rap irafise limite nyinshi cyane. Ifise imitego myinshi abanyagihugu bafise ibibazo byinshi bibahanze by'ubuzima ubazaniye ibintu by'imistari ya indi mishikana 11 hari yankaririmba indirimbo y'iminota 11 uburi kurabaruhisha mu mitwe urabona uturirimbo tuvumye usanga dufise imistari 12 chorus na verse ikurikira haza kugaruka ya indi ya usanga rero umuntu naho yivuza rimwe aca yifata ku mutwe so muri uwo mwanya rero nawe twe turi muri business uraraba iyo monde iri kwiraja ubandanije iriya ntuze uzosanga uri kuryohera abakuzi n'abakuzine bawe biherereka rero ni vyiza yuko ko turirimbira public turirimbire nyine abo nyine badushorera nk'abakiriya ntituze kuririmbira abagenzi ko wemeje abagenzi bizorangira bakubwiye turakaze mugabo atacu uri kurinjiza jewe rap ndayikunda kandi nayo nzoreka mugabo umwanya wayo urahari kandi n'umwanya w'ibindi bintu urahari paske mu gihe mba nshoboye kuririmba izindi style mba numva no sharinga n'abandi bose bazikora kera uko wasora affiche abantu bamwe bacu bavuga be agira dissing ariko ugasanga ivyo tubonye kuri affiche bitandukanye n'ivyo tugiye kumva mu ndirimbo wibaza yuko vyava kugira ngo abantu bagire ubwoba iyo ugiye gusora igikorwa ni kubera arivyo nabamenyereje kandi je narakuze ibintu byo kudisingana narabihevye kubera hari ibintu togumamwe jewe bijya nakoze byarangiza byarampaye irindi zina natera intambwe ubigumyemwo bacavuga ati nawe nyene ntugira ibindi byo kuririmba bizokoma ari ivyo nyene jewe mbona ubuzima ibintu byo kuririmba ni byinshi guhera mu rukundo guhera mu buzima busanzwe kudisingana no gucishamo kugira ngo uryoshe game mbwakijya gihe nari naravyisinye navuga nti jewe niyo brand yanje ubunzanira uburofa turamanyurana kubera ko nukoresha ururimi ntango umuzarimo nta n'imigere hari ico byafashije ku bandi baririmbyi b'abaraperi muri kumwe muri music industry kugira ngo nabo bumve yuko bashobora gukora byinshi kandi vyiza babikora betuma abandi kubera bikoze yabaca bigira intambara yumva umengo no kugukubita yo gukubita ariko jewe target yanje kwari kugira ngo ahantu hose bavuge jewe bavuge kuri ivyo bikorwa mugawe bavuga ati jewe ngo ndamukomesha ariyo target rero niyo ndirimo nahigera binavugwa yuko na bamwe waranababwira ati je ndazaho kudisinga nka ba Prince Mushindi ba Big benshi nabibabwira ba GN nabibabwira imbere yo kubikora narabarungikiye na sample kubera narumva nyene kuko biri kose ndabigize hari igihe byo batsitaza mugabo hariho utavyakiriye neza GN n'ivyamuguye neza kiyege Ego namusavye pardon. Izra, hari icyo ushaka kongereza imbere ko tuja kuri Fiona? Ego nari numva shaka kumenya ikintu yize mu gihe yari mu gihugu kibanyi. Bifes on the floor turabona ahawe iteka baramu protokora muri VIP. Itsara linye imwe na Davido. Mande ya Davido
mu gihe hari abaririmbyi b'abarundi natwe ijya opportunity hari n'abanyarwanda bataronse ari opportunity yo kwicara hajya impande ya obi wabonye gute wizikiga bifeso on the floor muri ijya evenement ya Trace Award yabereye mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe kandi natwe nga mu baririmbyi biwacu hari habuzemo na batatu canke bane canke boba nominated sha nukuri vraiment ni iteka rikomeye kandi si kuri jewe gusa ni kuri twese kubera ko tutari twabaye nominated muri ya award uko biri kose nahaserutse urumva naserukiye n'igihugu yego je natumiwe n'aba organisateur ba Trace harimo abo tuzinanye bampaye invitation bambwira bati ko mutarimo muri nominations wewe uzohashike basi ntacu representing igihugu cyane barayima ndavuga ni je ko ndi free ntangorane nzogenda baramprotocol banshira ahantu nyene heza kwera ubona yuko bigoye no kuhinjira byavana na muze bakwambitse ukuboko Brasile so je vraiment ico nabonye ingene baba agacira abandi baririmbyi abandi ba artiste batandukanye hano tuvyige kabisa kubera siko babigenza nga urashika ukabura n'ukwakira ugiye mu ntuze kandi uremvite ariko iyo barinze bakwemvita nukuvuga n'umuntu wawe baba bamuteguye kwakira akagushikana aho wategerezwa kabisa hari bivugwa yuko hari connection nyinshi bi yahakuye atarashima kuzishira ku mugaragaro ahubwo ziriko zirakoregwa akazi byo bari byo naranse kwifotoza kugira ntibavuge ngo nivyo byanjanye urumva kubera izo opportunity zari zihari nako nanicanye nabaye Mirade nicarana n'aba David baririmbyi bo muri France muri benshi cyane ndavuga nini foto zabasha nta kindi baza kuvuga ko atakindi canjanye ntaco reka babone gusa basi ko nahashitse nta bindi mugabo ama connection amwe narayaronse ku bantu barongoye ama Trace muri Brazil Jamaica muri South Africa Nigeria nararonse ama contact amwe ni nkuko kandi izo contact zitofasha jewe zishobora no gufasha n'abandi bose kubera ko kenshi nigihenja muri Zambia gukora ijya media tour ba playing indirimbo yanje kuri YouTube n'izindi z'abarundi zose zice zizi bagaca bamenyeraho n'abandi basanga ntaho bari bazi mugabo bagiye bamenya umuziki wacu so uko umwe aseruka niko abaserukiye n'abandi bitse kuri invitation wahawe ukahashika ukahakura n'izo connection hari cizere ko umwaka uza kumbure dushobora kwisanga natwe muri kategori nk'abarundi mu bintu naharaniye kabisa yaba ama interviews nakoze yaba abo bantu twahuye ikibazo ni kimwe nababaza ati kubera iki Burundi butarimo vyagenze gute basiguriye yuko ngo no muri Sudani batarimo kandi bari muri East Africa barambwira ibihugu byinshi bitarimo bambwira atariko ni etape par etape muzotima mushikirwa ariko abanyarwanda bobo ari ukuntu nyene bafise nyene badusuzugura nyene bakubwira ngo none mubona mubikwiriye ibaze nk'ikibazo nk'ici wakikubaza ijoro na interview rariska kwiheba kumva umuntu akubaza ngo murabikwiriye mukora ijoro n'umurango twarabenspiye ku muziki utandukanye kuva baroriro nabanziza Desire baririmba abanyarwanda barafise ico bigiye ku barundi mugabo wumvise ko kubajije ngo mubona mubikwiriye wumva nyene nakagaye gato kabisa twigarukire kuri Fiona n'indirimbo wakoranye na Double Jay Bad Boy Killer n'indirimbo mu masana mu benshi bari bazi ko baza kubona B bakabona Mugisha canke Double Jay ariko tuza kubona drama tubona na Kiriku kubera iki kubona drama na Kiriku nde yazanye kijya ciyumviro nibaze ko cabafashije iki iki ciyumviro cazanye Kiriku bajya n'abapetsi bacu kenshi indirimbo zacu ziba zitarasohoka barazumva kandi zabo turazumva rero Kiriku yaravuze ati jewe numva ino ndirimbo je ndayikunda sana kubera hari umuntu yaduhuje ajamwo hagati yanje na Double avuga ati je ndabakunda sana ingene muririmba ariko kubona mutarakorana collab ndumva mbabaye sana cyo tumubwira tuti wowe yavuga ati gute mwirigwana hano simo muri kumwe ariko nimukorana indirimbo biva kuki turamubwira ati biva kuri bije kenshi twanka gukora ibintu bidusubiza inyuma kandi abantu batwemera bakunda ibikorwa byacu tugeze no kuyindi ntama kandi urumva dukoze bidusubiza inyuma bidusubiza nyene ni twebwe tumara amana umutipa cabango ni mume bije guhera kuri audio no kuri video turamuhereza ko natwe twari tubishaka ubu abanyagihugu bama babidusaba shaka fo babonye ifoto turi kumwe ama concert turi kumwe
je concert nyinshi najamo yaramerekeza Double nawe n'ahantu abari imanza nyinshi tuba turi kumwe rero urumva abantu babibonye bacu babidupropose so we mujama caravuga ati mumbwire rero amahera mukeneye cyo tumubwira tuti aba producers bo ngaha turabamenyereye turifuza yuko tujabuka imbibe gatoya dukorane n'umu producer wo hanze acha tubwira ngo ni mu murondere turondera element arabitwemerera aratubwira amahera akeneye turayamuriha hageze gukora clip umujamani yasubiye gutwishura no gutwitaba byahereye yari yabemereye so wo deja n'umutego kuko audio yo iroroshe gukora mugabo video iragoye kubera ko niyo budget nini kabisa turaraba James ibikorwa byanje Double afise ivyiwe sha biragoye ko tuzobihurizako kandi yari no muri Bantu Boy ntivyari byoroshe so cyo dufata ntuze tugenda dupanga tuzoyikore bigace byanga dupanga dukore bigace byanga haragerige bisa tubona ko bitunaniye kiri kurera cha duproposa iyo ide yo gukora video lyrics harimo dramati akabona kiriko niko guce bigenda kujya nyene hama ariko nyene twoshimira uyu muntu yagize iyo ntambwe yo dushiramo iyo esprit hama tukabikora nubwo ibi byakurikiye atabikoze ariko tunamugayire so yeme nigeze azobikora byaraheze ariko hamwe yotanga burya ubwo buryo video yosubira kandi gukogwa je nibaza ko yokogwa ariko twari yarangije vuba muzoyiro erega si video officiel hari wabonye ujye rero yani video lyrics mbo nayo yazana twokora n'iyindi ni bo urangene yizgera vuya hari yakuruka habaye kimwe ijana ntijyanka murindi ndabeshe bi oya ntijyanka murindi dufise n'ibindi bikorwa byinshi kandi indirimbo imaze imyaka 4 yari imaze imyaka 4 yakoze muri 2020 yakozwe rero Double akiri muri Bantu Boy element yarakiri muri country record niho yaragitangura shusha akora zigango za Samoya tukumva nyene ahantu hose mu ndirimbo nyinshi harimo jingle yiwe ya ele tuba uyu mu producer akazi kandi ku afrobeat twumva two gusura kandi gukorana n'umuntu mwatanguranye urugendo muzinanye kuva kera hari haciye imyaka myinshi mudakorana igikorwa kuko mwerukana gukorana kuri Sisomeki byafashije iki B bigiye gufasha iki Double bigiye gufasha iki music industry kuri iyi ndirimbo twakoze ndiko mvuga kuri Fiona hari haheze igihe kinini mudakorana na Double Jay kuko Double Jay mwerukana gukorana haraciye imyaka 7 nimba 9 nimba ntihenze rero ndiko ndavuga uno munsi mwese mwarateye imbere Double Jay hari amaze ogera B face on the floor hari amaze ogera bibaza yuko byafashije iki B Double eka ndetse na music industry muri rusange Jenny baza ko tumaze gukorana indirimbo zishika nko kuri zine mwamenye Sisomeki hamwe na Fiona hari izindi hari izindi mutamenye zitasohotse zakoregwa igitega mwazi performinga mu maso zarasohoka ariko ni kubera YouTube bitari bwaze zahereye hiyo iyo twashimye gushira ko yari Sisomeki erega n'uwavuze ngo B-Face na MB data bakoranye kera ariko indirimbo ngo kuri YouTube ntiyigeze ijako iri ku yindi chaîne iri yanditse ku cibona ariko wari performing apana rega ni indirimbo ya MB data production yari hasi oya ni Amiri ayikoze Amiri ni yamye ari umu producer akomeye rero ni rega yari muri oya wese kera ni muri 2016 MB data amenyekanye muri 2018 je twakoranye namaze gukora ziya za stress ubu ni vuba production yari yarateye imbere 2016 byari sawa gusa iyo ndirimbo ntiyamenyekanye parce que ngira ntiyari bwaronka umwanya wo kugira nyine umwanya wiwe ntiwari bwagere kandi urumva sinari gufata igikorwa kitari wanje ngo ndagifatira umwanya nje kugipromotinga na office ibindi by'iwazi kuri ico cha Double bibaze ko bigiye gufasha iki music industry ku ndirimbo mwakoranye na Double Jay collabo zirerekana urukundo hagati y'abartiste iyo muhuje mugakorana mukajana mu media tour murafisi icyo muri ko murinspira abandi bariko baraza ko hari abapeti benshi usanga koze indirimbo imwe ucumva umengo ni Justin Bieber yaje ngaha ukumva umengo yicaranye n'ubundi umenga aramurenze yumva umenga arashishwe rero muri ivyo bintu turiko turavyerekana kuri media hari ukuntu tuba turiko twigisha urukundo mu bandi baririmbyi hari ngo n'abaririmbyi mushobora gukorana indirimbo ariko hagera muri show nibemere ko mu performingana baba bafite impamvu zabo ariko icyo ntikibuza ko mu performing hari n'igihe batanagwerekeza mu ma media tour mwakoranye
ariko ivyo bikunze kuba ku artiste bo hanze bonga example nziza nka akura matata uyiravye ingene yaduhuje turabaririmbyi bashika nko kuri bangahe urabona ingene tuvibinga mwese mwara twagenda mu radio atandukanye ama TV kandi mugasikira hamwe yes rero ugerageje kubiraba bijya biramotiva abandi baririmbyi gukorana ziya collabo ndifuza ko ziba nyinshi urumva rero namwebwe muba muri kuri media mubibahimirize babikore nkejo bumvise collabo y'abandi baririmbyi batanu atari baje bari muri akuna matata canke muri legend remix ubona nyene umengo hariho ntuze harabaho kandi na vibe kubera ingufu z'umuntu umwe ntizingana neza abantu batanu kabisa je rero kubganje vraiment abaririmbyi aho baherereye banyumve ikintu kijanye na collaborations kirafasha kugira ngo umuziki wacu ubandanye uduge ni naho tuzogira urunani go kugira ngo umuziki wo hanze ni benshi hari abantu benshi bariko barifuza Israel guhamagara ko duzganye iminota mike ariko kumbura ikibazo cyane imbere ko twakira abantu ku murongo wa telefone ndashaka kubaza B-Face on the floor hari umuntu wasani yahamagaye ngara avuga ati ngo impene ngo biazopfa kuva muri Australia gusa nca ndayizana ngo naragiye n'igitega kuyizana impene warayironse bihagiye twandega yitwa Edouard kandi yavuze ngo baravuganye na B-Face baravuganye na B-Face B-Face abitubwire ga impene yarabonetse tugende ko banikita kuri Tokyo City bayibage cyane tuyibagira isororezi no je yo mene ndabona kabisa yewe Edouard ariko aratwumva nayizane hano je ubu naraje kandi umaze iminsi itari mike kubera yitwaje ko ntahari ubwo ntiyaje handi mwirondera asanga warimutse ariko kameme icimviro yagize tukimushimira kubera ko connaissance n'ikintu ni encouragement uravye iyo wakoze ibintu ukabona abantu babishima akumva yo gushimira bijya biraryoshe vyatari nico gituma naho navuze ngo ijya platform show kubona naravuyemo ngo ni kwera nareke abandi no nukubibashimira d'abord uwo mutima bagira wo kugira bankohaje abantu bakoze umwaka wose sukuvuga yuko je mba nabisuzuguye ahubwo ni kubera ko muri je ndumva ko no kinjura nkabisa abandi kandi sûr et certain muri category ya rap yuko ndi hejuru yabo abandi sinovuga ko arabanebwe navyo bitwararika kandi bashaka bohaguruka pasi ko muziki wa rap ugenda uzima jewe si je mfisi yo hode je nyene man kabisa kana uzosigira nabandi ndashaka no kubiheba abantu bashaka no kuvyuka nabihebye Allo oui na mami salama ndugu yangu mambo vipi safi koresha umwanya neza ninde tuganira bifisi gihanga turi kumwe na rap yuda muhemwiriwe ndamukirize ndakuramukije mutare wacu akaze twemeze salama mahoro neza ndameze neza nawe turashima kabisa ego twarajewe n'igikorwa mwaduhaye twese murakoze kibaryohere kabisa sawa mugira umugoroba mwiza murakoze 61 10 00 61 10 00 61 10 00 hamagara ganira na rap yuda canke rap Goriati nyiriwe aro nyiriwe ni sawa umeze neza ninde tuganira ni Mugisha B-Face ku muzinda n'Inyarunazi Mugisha B-Face ramutsa B-Face B-Face yitwa Mugisha B-Face ni sawa witwa nde Nitwa Mugisha Odase ariko nitwa B-Face kubw'ibikorwa ukora bineze neza yo urakoze cyane umufana wa B-Face n'abajama twigana bazi kwizina rya B-Face kubera hageze kuririmba bazi ko ndirimba wewe ririmba gato twumva indirimbo ya B-Face Suzi cana hiyahe nka karore ishaka yose cana let's go irbo banyita on the floor aka rapper yuda uza n'ibihanga turamena none ko indirimbo uko nye oya hari zindi B-Face B-Face ari zindi Jaco kwisembereza kwa cyane biravyabakagaye niyumva muri we bitavyifuza kuguha inyishu ugikimutera amanyama nivyo bisusu iya kwisakara tari wabo nikiyashu azohora aririmba ngo umugabo wanje ni B-Face hari kibazo ushaka kumubaza ego na kinini mubaze we B-Face ndakumva ndashaka kanime kawe ubuze gute ndashaka kanime ka B-Face arakagwa mi pronangorani
tusiga message yawe kuri Facebook nta kibazo. Oya na Android fisi. Okay nacho tubwire nimero yawe tuyandike turaye kurungikira. 60 555 574 sawa urakoze mugisha. Munywanyi wanyuma ku murongo wa telefone 61 10 00 61 10 00 mu tubabarire cyane aho muri karibu bashe kongera iminota 5. Aro Ayo bijefe ego muravugana n'umukunzi wa Bifes on the floor yitwa akaba yibera mu Kamesa. Arakumva yo je Bifes ndamukunda. Bifes ndakuramukije cyane. Ndakuramukije nanje ni sawa. Nkaba nibera ngaha mu Kamesa kweri ndakunda ibikorwa byawe. Warangyoheye umunsi ukora igitaramo kuri Safi Beach kumbona kweri nibera nawe. Waraperformize kweri birangyoheye. Bash urakoze cyane kweri mugahazi. Ndagutende gukomeza ukora mu cyama wanje w'amateka gere kure kwindi intambwe z'ubukuru. Mukamesa indirimbo ziwe murazumva. Ndumugenzi wa Emna Chimbo mwakoranye igikorwa mu cyanje muziki mwakoranye akapera kweli. Ibibazo. Safi sana Bifes. Uzogera handi hantu cyo twifurije. Umuramutse cyane gose. Asante uyu muntu yatwaye n'ibishobisho biranka yuko avuga yo igishika cishwa ganira nigitabano nk'aba babita gute musesanguza nikita dusesangura umuntu nk'uyu bamwita gute kubera nikita niyo musesanguzi wacu reka tugende muri karibu bataratwinjirira umunota batwongeye hasigaye umwe cyabita ba bibi ngo ba bibi. Allô? Oui, gute. Oui. Salama ami. Salama ndugu yangu mambo vipi? Mambo ni sawa. Idondore uramutse Bifes muganiro bazi kibazo. Muravugana na Misa Ndagaceke petit frère wa Misa Homeboy. Bifes on the floor kama dawa. Ni sawa. Urameze neza? Yego ndameze neza nawe? Nanje ndashima. Yego. Barabizi ko ndimesha sire zose ndabaga abafana banje ndabahize bashaka singoheka nkurize n'umutaga batabura imishenzi kugwana akuna probleme midonke ya let's go yeah man Bifes yo ndakwemera sana musaza gute ndakwemera sana urakoze inshuti yanjye urakoze bana gobaye kandi bikora neza cyane urabona kweri mwiki gihe uri kubikora neza sana asante nawe uri umuyanga yanga yego iyo nyine ntacu mwe na Homeboy rero mwitegurire kuyibaga niba yituzanira na hamwe de wara bali karumviriza Buda FM sawa asante sana ndugu yangu merci beaucoup mukurangiza mukurangiza ikiganiro wanduki mukurangiza ikiganiro uvyakira gute iyo umuntu ahamagaye ku radio ariko aririmba indirimbo yiwawe? Biranezera kubera kandi nyene urumva nyene biratanga inguvu biratanga courage kubera no muri za concert zacu duhora duhura nabo bakadufasha kuziririmba muri ivyo biratwereka yuko baba bari inyuma yacu kandi biradutuma tugira amakoraje menshi. Warazungurutse Burundi bwose ariko no munsi hari abafana bavuga ati waririmbye umwanya muto urafise umugambi wo kuzunguruka Burundi uri nka Bifes on the floor ugakora tour mu ntara zose? Bisaba umutahe munini ariko nziyaranje udakunze bazopowesha turabire kuri TV no ku radio ariko bikunze nzobikora kuko na je ndaryohewe ndi hafi ya public nkaraba ingene nyakira biratuma nyine menya n'ingene ni brand mwako kurikira. Hari amakuru avuga yuko Canada uri mu kuzayo na visa amaze kwironka byo barukuri. Amen ndayironse byo bari sana. Ndagushimire cyane twakoranye neza cyane. Ndagushimiye cyane niki nakibazo ugenda ubajije kwera tumaze umwanya muri ni telegram. Umva ushaka kibazo ciwanje. Uzosubira muri Australia. Uri niki. Ega ndamuvugira turavukana. Nawitanganiza. Rero waravye usanga nikita ntashaka kubaza kibazo. Israel. Umunwa wiwe rero umuvugizi wiwe turavukana. Nawe avyakiriye ni ngo barani ngo bagute. Ni nkuko nzibije. Ibaze.
katubike bantu Murakoze cyane Yes. Ndewe cyane ku mwanya mwampaye wakoze cyane kuza wakoze cyane kutuzanira trofe Imana iguhe umugisha Imana ikurinde kandi Abo Imana narinje kuyitora wakoze kuza kwitora nasana kayikuzanira bitugushimira Mwagize neza no kutayerekana ntarashika Imana ibahezagiye Israel twakoranye neza asante lendioze nziza asante Imana iguhe umugisha urakoze cyane Nikita ubahwe urakoze cyane Tokyo shit tuhahurire mukanya gato $600 Imana ibaho umugisha mwakoze cyane Fiona Double Jay Face on the floor rap yuda rap Goriati indirimbo iri kuri YouTube ya Face on the floor mugene mugire subscribe mamane mumuha aba subscribers ababe benshi ariko n'ama views abe menshi j'aime na commentaires zibe nyinshi cyane mwakoze Allah abahe umugisha